urubanza ndiko ndavuga niki guca urubanza naho badasura gufata ingingo mu gishingo cacu ariko twe dufata ingingo mu gishingo cacu. Imisi yose umuntu bamye bafatira ingingo ntigeze yoroherwa, ariko biraryoshe iyo uriko urabaho ari ingingo wowe nyene ubwawe wifatiye, kandi no mwidegembye dufise muri Kristo Yesu. Aho byakabere ni kera umuntu wo muri village wanyu utanazi wigisanira cyo mu muryango akicara agafata ingingo ingene utazovyara, ingene utazotera imbere, ingene bizokora byose bizonyerera, agafata ingingo kungene urumva uzoba mu kibazo c'amadeni, agafata ingingo kungene uzobana nabi n'umugabo wawe canke n'umugore wawe, agafata ingingo umwana wawe azokugora. Tuteza guca urubanza. Mwumve neza kino kintu, birababaje cyane ko umuntu ashikwa ko n'ibintu atazi gituma biri kubera mushikira. Narevuze kwa Mungu heze abari bari kumwe na Yona mu bwato, burya bwato barimwo burepresenta umuryango, bari bamaze gutakaza ibintu byinshi, mugabo baragerana kuko bari abantu b'abayidoratwe bazi bijaye n'ivyimwe. Bavuga ati uyu muyaga, numvirize neza kino kintu, hari ibintu biba bikaba kuko nyene ari ibintu bisanzwe, ni ibintu nyene biri naturel, biri natural, mugabo hari n'ibindi bintu biba biri koze n'ikintu c'imwemo. Umuntu ashobora kugwara grippe kubera kurumva nyene yagize negligence gukora isuku ahakorera canke ahabaye, c'est normal. Mugabo umuntu yagize isuku yagize iki akagwara grippe ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, kandi umuntu akaguma bitwumva normal. Umuntu akamukura mu kazi wenyene akabona nibisanzwe, agasura akajandi hano bakamukura mu kazi akabona nibisanzwe, ngo cengo ari ibintu bikunda kandi ngo bishikira jewe jenyene, eti trouve ça normal. Kubera iki wewe gushika n'uyu munsi hacareho ama réclamation satanique? Si kubw'ubusa Petero bamufashe, umavuga n'abantu bimwemo, si kubw'ubusa Petero Herodi yamufashe mugabo bikanka ko amuca umutwe nkuko yari yishe Yakobo amwicishije inkota. Mwibuke Yesu ariko arasenga ari kumwe n'abigishwa biwe, yabwiye Petero ati Satani yagusavye wewe, mugabo naguse isengesho rya Yesu Satani yasavye Petero, no seulement gusa ko ryatumye ishengero rimusengera, mugabo kandi Petero ntacu yabaye, kuko Petero hariho ibihe kanaka isi y'umwijima yari yamusavye, mugabo Yesu aravuga ati kubwo umugambi ijuru rifise ku buzima bw'iwawe nagusenge kugira ngo ni wakomera ukomeza abandi. Hari ibintu tumaze kumenya, nubwo wevyo gusiga ko inkovu zo gusigira ibikomere, ariko basaba zoza mu nyuma y'uwawe bo bazomererwa neza. Ni objectif yo kubigisha ibijanye n'ibicaniro. Ibicaniro no kugira iki? Ibicaniro no kwigwanira ubwa mbere na mbere, hama ubwa kabiri ibicaniro no kugwanira bacu. Birivuga ngo umuntu atunganye canke umugorotsi canke umuntu nyene mwiza ngo aragabuza ukuri, niko ngo hari amajenerasiyo abiri abwizwa kugira umugisha kubwiwe. Ariko muvyo Satani aya ni that's what we call the satanic scheme. Ico twita amahizo y'umugwanizi nuko kenshi yaranja ukungene ikintu kitabandanya mugabo kigerana kigakatika, ibije mu nyuma bigasura gutangura. Siko biko mushano ravuga waragwanyura meno mushike mbwa umwana wawe niyaza azosanga wahomvye kubuje azosura gutangura gushasha. Siko biko muranyumva, ndarongoye ishengero uravyumva, uwo nzoza gusigira inkoni mugabo kubera ko jewe ngiye agasura gutangura gushasha. Ubundi hivyabiza kugenda gutyo, ubundi umugisha w'Imana utungije tamabaro avangamwo n'umugisha uri continue, n'umugisha ubandanye, aho biva kuri wewe bikimukira kundi n'undi akazobibamwo, n'undi akazobibamwo. Apana ko haba rupture, apana ko haba interruption nimwe, apana ko Satani ikintu na kimwe akora kiza gutuma abandi bataza ku beneficia ivy'Imana yakoze mbere. Isaka ntiyahezagiwe kubera ko
yasenze Isaka yahezagiwe kubera ko Imana yarasezeraniye se wiwe yuko izomuhezaga ikamuhezaga n'uruvyaro rwiwe. Icambwe ati wowe ntuve muri kino gihugu, irukanga mu itanguriro, wowe ntuve muri kino gihugu ariko kigumemo kuko ntazobura kuguhezagira nkuko nasezeraniye so wawe Aburahamu. Birumvika neza ko Isaka yabaye mu mugisha ubandanya Imana yasezeraniye se wiwe. Uyu munsi ndashaka nshuti zanje nkunda cyane twumve neza ivyimwe mu kumwe tubiza kubana navyo muri nosi iboneka. Apana kabandi bafata ingingo. Yobu yabaye victime ya discussion ya pari Imana yagiraniye na Satani. Can you imagine? Nta kimwe yari yakoze. Mbwa Imana yari kirata kuri Satani, wabonye umusavyi wanje Yobu. Hanyuma aramwishura ati none Yobu yoreka kumugorotsi gute kuba muzi iki kirakomeye cyane. Kuba muzitiriye ukazitirira nabiwe ukazitirira n'ivyo atunze. Nivuga ngo mani majambo hariho uburinzi butatu biza kuba ku buzima bw'umuntu wese yakijijwe. Ubwa mbere na mbere ni protection y'Imana ku buzima bw'iwawe, protection y'Imana ku muryango w'iwawe, kubawe no kuvyawe. Aho hantu harantu heza cyane no kuvugira amen. Bo urazi bamwe muri ngaha nimwe mugiye kubifura parce que ibitabaye bigiye gutangurana na mwebwe, ibitakoretse bigiye gutangura. Apana ko usabwira ama reference nguma ngo sokuru wacu warafise abagore benshi, iyo si reference dukeneye gukotinga mu buzima bwacu. Ariko reka bati mu muryango wacu twari dufise umuntu yitwa Emery. Uyo muntu Imana yaramugendereye umugisha wose dufise tukesha we. Hari Emery hashize izina giwawe tuba ama reference. Raba neza kino kintu ivyo nabwiye abo nigisha ishuri rya Bibiliya. Yobu yaragiye, Lazaro yaragiye mu ijuru kandi Aburahamu yaragiye mu ijuru. Mugabo murabe abantu babiri bose bahejeje neza, mugabo ubuzima babayeho hano muri nose bwatumye Imana hari uwo yirata, hari uwo yivuga nta namwe muri biri zo kwa ngo ndi Imana ya Lazaro. Abantu mwe murahaze muri biri parce que nubwo Lazaro yagiye mu ijuru nk'ucitse ku icumu, yagiye mu ijuru ataca asize. Nta n'umuryango wa Lazaro tuzi, ariko Imana ivuga ati ndi iri kubita gukiza ati ndi Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Wow, genda wiga ubuzima bw'abagabo batatu n'abantu batatanguye vyoroshe. Nje gituma umutwaro wanje kandi isengesho ry'iwanje nukutoja mu ijuru ucitse ku icumu. Urazi tuze dutahe mu ijuru iwacu nk'abantu batabarutse urugamba, abantu bavuye ku rugamba. Dusezere neza. Wazi Paulo ariko arasezera avuze ngo ndiko ndasukwa nk'usukwa ku gicaniro, igihe canje gutambuka cashitse, nagwanye intambara nziza y'ukwizera kandi naranesheje, mbikiwe igitsibo cakindi Imana itazi kubesha yasezeranira abayikunda. Asiga atunganije ibintu byose. Harambwira Timoteyo wozo uri kurakora ibitito ibi basi ngakaba n'abandi bantu umva ibana ni wa muntu bafungira ko byari bwabashikira ntivyanshikiye mbwara buvyanshikiye nga ugiye kuraba afishaje ugasanga bakugariye ko yo ndahatswe. Ariko hari undi yaje kuraba, hari umuhungu w'umugenzi sinzovyibagiye twe byari vyaheze kaje nandabizigere vyagenze. Hama ndamuherekeza ku ishuri wawe, hararaba asanga ntarimo kandi byari giye kubijya kabiri atemuka. Hararaba arabura ngo none ngo muri nevye ngo nta zindi impapuro zindi ngo bafije ko ngo zihari. Sinzi washashaka kumucokoza bivuga ngo hari urundi hari ngo hey yibaza ati aho ndaza kwisangako, ariko asanga gwari ugo nyene. Yo ndabona ingena amanyaguritse n'abantu mwijoro ati yo birivuga ngo zameze nk'abokowe mu muriro. Mugabo hari abandi
ngo Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivyo Uhoraho yari yaramuzaniye gukora, arasinza. Si umuntu agenda ci. Nico gituma mu bintu uyu munsi nza kubabwira tubwirizwa kumenya kandi no guhangana navyo. Hari ikintu cyitwa premature death, impfu ziri premature, gukenyuka, aho upfa udashize kuvy'Imana kugeneye. Genda nitanguriro irukanga twari kuri 28 ku murongo wa 15. Mumfashe gusoma 1 2 3. Kandi eheraba ndi kumwe nawe, nzokuzigamira aho uzoja, kandi nzokugarukana muri iki gihugu, kuko ntazokureka ntarakora ivyo mubari. Mucongereza nabikunze ngo I will not leave you until I have finished giving you everything I have promised you. Ushaka bibagira ivyo navuze vyose mugabe ikigumane. Imana navuze I will never, sinzokureka ntabanje guheza, ntabanje kwitondera, suzume neza k'ivyo navuganye nawe vyose atana kimwe kivuye byose nabikoze. Imana ubundi si umubesha, mugabo hari ibicano vy'umugwanizi bitugwanya tugapfa kare tudahejije kubona ivyo Imana dusezeraniye. Biko mwumva kino kintu, Imana irakene kubanza gusozera gukora ivyo yavuganye natwe vyose. Mwibuke umutama yitwa Simeyoni. Simoni ngo arashaje, mugabo Imana yari mu myaka yashobora guhuma, mugabo kubera ko ari ico Imana yaravuganye nawe, kamaso yiwe atazohuma atabonye urukiza rwa Isirayeli, Imana yaranse ko amaso yiwe ahuma. Ikamwe wogifata neza ukakimenya neza. Nivyo byose ko atubwiye by'amakanseri, kanseri zomenya neza kidafise uburenganzira bwo gukwica udahejeje kubona ivyo ijuru ryagusezeraniye vyose. Turi hano muri nose turindira ivyo yavuze kandi azobikora. Simeyoni umunsi bazana Yesu kumuhezagiza ngo akiki uwo mwana, aravuga ati nawe uyu mwanya usezeye umusavyi wa mahoro. Shaka mvugane na mukino kiyene, Imana izosezera abasavyi bayo amahoro. Iyo amen haswe kumezagira mbwa nimpezagiye na gatoya. Imana izosezera abasavyi bayo amahoro. Gusezera abasavyi bayo amahoro nuguheza gushitsa ico yabasezeraniye, ico yabavuze. Amen mesereza muri cyo kibaza. Satana vyanka vyemera abarozi baza hamwe bakagira synergy, ico bazokora cyose ntaco kizomara kugeza Imana isezeye ubuzima bwawe, ubuzima bwanje, kugeza Imana ihejeje gukora ico yasezeraniye ubuzima bwacu. Numva ameni ya muri cyo kibanza, niyo twopfa Imana izotuzura. Si umwana w'umuntu ngo ibese, si umwana w'umuntu ngo yivuguruze, mbega ico yavuze nizogikora, ico asezeraniye nizogishisa, ico yavuze cyose izosezera abasavyi bayo amahoro. Simeyoni atusezeye umusavyi wawe amahoro. Wari warambwiye ko amaso yandi atazohuma atabonye urukiza rwa Isirayeli. Ivyo bakubwira byose menopause ntibikuraba. Yaravuze ko uzovyara, rindira uzovyara n'inyuma ya menopause. Numva ameni imeze neza. Ukwizera kwa kubakire apana ku makuru yo kwa muganga, kuko amakuru yo kwa muganga arashobora guhinduka. Mugabe itsonzi nuko amakuru y'ijuru nta mba narihebuye, mba narapfuye, mba narandutse umutima iyo ntizigira ko nzobona. Naravuze iyo ntizigira ko nzobona, nutizigira ko uzobona. Nagomba ndakubwire ngo ubuzima bwawe buri fragile, ubuzima bwawe mugwaniza ashobora kubugaraguza gati, ariko kuko wizeye, wizigiye. Birimo ngo Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe. Umubiri we karakaheze, umugore we yari yaciye, yabona bitagishoboka, ariko yiyumvira icyo Imana yavuganye nawe. Aburahamu ntiyakekeranishwa no kutizera.
muratanguye kungirira ibintu ntashaka, mwe muratanguye kungirira ibintu ntashaka. Abaroma 4:10, mwe muratanguye kungirira ibintu ntashaka. Aya majambo tugiye gusoma niyo heritage yacu. Iyi ni bwiza kuba resulta y'umuntu wese atawe ibanga ry'ibicaniro. Aha niho hahagaze umuzi w'ibikomeye Imana igiye gukora mu buzima bwacu. Uko byabaye ngaha, iyi ni filime Imana yateguye kera tutaraza. Uyu munsi iki tugira abaza kuyikina, muga bundi yaraheze. Siniko abantu mfise muri kino kibanza kuba mfise uravuga. Niko ngo byarabaye ntibishobora guhinduka. Madrid yaratsinze Dortmund, nubwo iyo match bosubira kuyerekana ntibihinduka. Yaratwaye igikombe kigira 15, abakunda Real bacavuga ngo hara Madrid. Twagire bukebuke. Arabantu protocole muri Amerika gushika mu hari abantu baciye bashavura. No nako ndavuga ivyabaye. Dufatira kubihari kugira ngo dusigure ivy'imhemu. Mugaruke rero. Ibi bintu byabaye hano tugiye kuvuga. Ni ibintu Imana ishoboye kongera gusubira kwerekana kuro produce mu buzima bw'umuntu wese ashobora kwizera aya makuru. Mugumane nanze gatoya. Namakuru avuga umugabo yitwa Aburahamu yavyawe na se yitwa Tera. Nanze koza ko nkwanye kuvugira zo bivuga ikindi gihe. Tera yari umuntu asenga ibigirwamana, yazanye ibicano mu muryango vyatuma abana biwe bapfa imbere yiwe. Hari ikintu kimwe shaka ko waje muri kino kibanza uzane nk'isezerano, ntuzohamba abana bawe niyo basoguhamba. Numva ameni meze neza. Tera yarahamvye Harani, amuhamba mu gihugu bari bagiriyemo depa, bagiye mu masezerano yawe, apfira aho hantu nyene kubera ivyo yari yarakoze. Yasenze ibigirwamana, ariko hari umugabo yitwa Aburahamu yahindukije ibintu, yahinduye ibintu. Hano ndafise abuzukuru ba Aburahamu nabo bagiye guhindukije ibintu, bagiye guhindura ibintu, bagiye gucuma ibintu bidasubira kuba uko vyari byarabaye. Numva ameni meze neza. Aburahamu nuwo mu gisekuruza kigira 10, amageneration 10 kuva kuri Noa no ku mwana we w'imfura yitwa Sem. Hezi imyaka irenga 2767 atanumwe arashika mu vy'Imana asezeranye. Ariko uyu mugabo yitwa Aburahamu atarakubitiye rokoro, atarashobora gukora ivyananiye ibisekuruza bindi. Habaho haba reference abicitegerezo cacu. Suka abandi batabishoboye bisigura ko tobishobora. Mbwira umuntu rero ndi bati suka abandi batabishoboye bisigura ko tobishobora. Hari umugabo nzi atahambye abana biwe. Tera yarahambye umwana wiwe, ariko Aburahamu yahambye abana biwe. Numva ameni mezeza muri kibanza. Iki ni cambere ndekuye. Ntuzohamba umwana wawe. Nta mugisha urimo ukazogena kumante wama misosi uri kurabona uravyumva papa mama baza guhamba abana bahamba abuzukuru. Uwo n'umuvumo. Ubundi si umuvyeyi wo guhamba umwana wiwe, n'umwana yabwirizwa guhamba umuvyeyi kuko yabayeho igihe ciwiwe, arasoza urugendo rwiwiwe. Ivyo birumvikana, ariko guhamba umwana wawe ico ndatsoze kuri kino gicaniro, ico ndagishingiwe kuri kino gicaniro. Numva ameni message muri kino kibanza. Tuzoramba, tuzosaza, tuzobona ivy'Imana yavuze biriko birakoreka. Nta kizocuma na kimwe ico yadusezeraniye kitambara umubiri kidashika. Amashimeze garuka gatoya. Uyu mugabo uyu mugabo yarashoboye meme
urazi ko Imana yari igiye gutuma ahamba umwana wiwe, mugabo uyu mugabo arabihindukiza. Uyu mugabo aravyanka, yarabonye se bimubako. Imana amubwira ati shaka Isaka, yaragiye gutanga umwana wiwe, ariko Aburahamu kubera kwizera ahindukiza umugambi n'ivyumviro vy'Imana, yaranse guhamba umwana wiwe. Hagiye kumutanga, ntiyase kumujana, mugabo yari afise kwizera, abizi neza yuko Imana irashobora guhindukiza, Imana irashobora guhindura, Imana irashobora gufata ingingo ye. Hari abantu bahinduza Imana ingingo yafashe. Hari abantu bahinduza ingingo Imana yafashe. Imana yavuze ko aza kumutanga, nta namwe yavuze ko ivyo atabikora. Yaragiye kubikora, mugabo kwizera kwe kwamubwira ngo, yaravuze yuko azoguhezagira aciye ku ruvyaro rwawe. Yarabizi neza ko isi izokuzura uruvyaro rwe biciye kuri Isaka. Haravuga ati nubwo Imana imbwiye ngo ndamwishe, okay, ndamutanga nk'ikimazi, mugabo ntaherayo. Yari yibwiye ngo Imana imbwiye kandi ariyo yari yarambwiye. Mbega urazi icyo Imana yavuganye nawe, tuyifatira ku cyo yavuze, tuyifatira ku masezerano yayo, tuyibutsa icyo yasezeranye. Numva mbere y'ubwoko bw'Imana buri kino kibanza haragenda, mugabo yari yibwiye ngo naho no muturira agasigara ari umunyota, kuko Imana itambwiye ko izomuhunda mwana, ari wo mwana gusa fise kwisezerano. Imana izoronka ubundi buryo bundi isubira imuzure. Nico gituma ijambo rizatubwira ngo mu nyonga ziyo yizeye, nkuko vyanditswe ngo ugize sekuruza w'amahanga menshi. Ni Imana izura abapfuye. Ndashaka ubwoko bw'Imana buri hano hantu mumenye neza ko Imana wizeye ni Imana izura abapfuye, ni Imana ishobora gusubiza ubuzima ibitagira ubuzima. Haleluya, haleluya. Ntituri abantu bizera ivyo barimo gusa, turi abantu bizera n'ibiri imbere, n'ibitaboneka, n'ibizoza. Amen. Ibizoza muri kino kibanza. Mu nyonga ziyo yizeye, arico yambwiye nguze sekuruza w'amahanga menshi. Niyo Mana izura, yita ivyo utari kurabona suko bitabaho. Amakontra utari kurasinya komeye suko atariho. No, Imana yakuzigamira kurinda mu gihe gisa nk'iki, kugira ngo Imana izosezera umusavyi wayo amahoro. Tuzova muri nose utabonye ivyo yavuze vyose bibaye, izora kwirasira yuko yabikoze. Yita ibitariho nk'ibiriho. Hituraheze 19. Je ndumva hari umuntu agomba afashwe muri kino kibanza. Fasha kano kantu. Aburahamu yizera, yizigiye ibito kwizigiwe. Aka kantu turagasubiramo gusa. Aburahamu yizera, yizigiye ibito kwizigiwe. Rimwe kandi subiremwo. Yizeye, yizigira ibito kwizigiwe. Unbelievable things. Vya bintu abantu bati oya, ibi ntivyopfa bibayeho. Mu muryango wacu nta numwe aratunga ya mafaranga. Mu muryango wacu nta numwe arakomera ku rugezo. Mu muryango wacu nta numwe abana biwe barasohoka neza nk'uko uri kurabivuga. Mu muryango wacu ibi ntibirigera biba. Uracho tubabwira ni murindire murabe. Ibitabaye imbere twe turizeye twizigiye. Urimana yakandika kankankan, urimana ihinduri, urama featuring ina. Urimana ihinduri ibi abatabizini. Yizera, yiziga ibito kwizigiwe. Mbabwire, Aburahamu ntiyari yizeye ko Imana ishobora guhindukiza ico yavuze. Yavuze mutange, mugabo yabonye Imana ivuga ati Aburahamu ntihagice ukoze uwo mwana. Ndashaka abantu ba challenging Imana no kwizera kwabo.
n'ivy'Imana yari yategwa ati nta kundi nyene bigiye kugenda gutya nyene, mbwa abantu bahagarara mu kirengero bakabati ivyo nizeye Imana sibi, uteza ntegeza kuba Simeyoni wa kabiri, ntegeza nande kuvana muri no senshinzi ntaye vuga ni Imana isezera abasavyi bayo. Birashobora guteba, birashobora gufata igihe, birashobora kuzunguruka, ariko iyo bica hose bizoza gushitsa. Isho nkundira Imana nuko twe naho tubivamo yo nibivamo, mugabo ntitugiye kubivamo. Yizera yiziga ibitoko kwizige ngo abe sekuza amahanga menshi, nkuko byavuze ngo uruvyaro rwawe niko ruzongana 19. Kandi yagabanuka ko ukwizera yitegereje umubiri umaze kuba agaheze, kuko yari amaze nk'imyaka 100 y'amavuka, na Sara yari umunsi umwe nasengeye umudamu bakuyemo igitereko, hamagiye kwa muganga bamubwira ati warasana. Habati ivyo byoshoboka bita tagitereko ngira, ati none kare ivyo ndiko ndabona, ati canke barakubesha ngo baragikuyeyo ntibagikurayo, atoya baragikuyeyo, ati vyakweri uranzanira ndabe abiravye none bishoboka gute. Mugabo acaribuka ko twasenze haraniva umukozi w'Imana, ya Mana yawe yarampaye ikindi gitereko kindi. Sometimes arigenda vyumva nkumva Mose uzarandeze ngavuga Mana wewe urabizi sinzi niwo wabisengeye, mugabo nawe nyene Imana yabikora ukasigara uri muri gutangara. No, ibi birabaho. Kunda musengera baramusema amapare afata amagufa, bagiye gupima basanga izo apare nasi ari saranyitse, babona amagufa gusa. Sishige gatoya. Iyi Imana ivyikora nico gituma Abrahamu yarayishoboye, yizeye ibitoko kwizigiwe. Wazari ibintu nyene umaze babo ego nyene urumva ibi vyogenda gutya, mugabo iyi Imana yari ibikiye ibindi bizosiga iminzerere mu matwi y'abazovyumva. Imana ibwira Samuel ngomba nkora ikintu uzocumva wese azokumva iminzerere mu matwi yiwe. Mwakiri isezerano mu izina rya Yesu ko tuzova hano muri nosi hari Imana urasigura gutugene Petero bamuboshe baza kumwica mu gatondo, mbwa umumareka kaza kamubohora. Isi bibaho. Urasigura gutwene Daniel bamuterera mu gobo gw'intambwe basonzesheje ibitangabo kenshi, mugabikanga ngo zishobora kumurya. Urasigura gutugene Meshaka Abednego na Shadrach batererwa mu itanure ry'umuri bashubije ibitangabo ndwi n'abagiye kubataya akabari bo basha, mugabo bashitseyo umuriro ugaturira imigozi yabo gusa ntihagire n'urugohe rukorokera hasi. Hari Imana yibikiye kandi yabibikiye twebwe. Tuzova hano muri nose twabibonye numve abavyizeye. Gite umubiri uyabona arakaheze, umugore we yaraciye ariko raba ku 20. Ebabwire tubwirizwa kwanka kubona ivy'amaso umubiri ariko aratwereka, ariko twemera amaso yacu y'umutima atwereka ivy'Imana ikeneye ko tubona. Sisi muri ko murava muri kino kibanza ziyumvira ic'Imana, gumiza umutima wawe kuca Imana gusezeraniye. Birashobora kugorana bigazunguruka bikarusha umutima, mugabo umutima wawe ugume uri kuca Imana gusezeraniye. Birivuga ngo ntiyakekeranishwa no gutizera, ariko agira iki aremeshwa cyane no kwizera. Ukwizera kwacu kuraturemesha. Ku 21 meze amenya neza adakekeranya yuko ico amenya neza adakekeranya, amenya neza mbwira umuheri ndi wati menya neza udakekeranya. Niki Imana ishaka ko tumenya neza tudakekeranya. Tumenye neza utagira iki tudakekeranya. Tumenye neza utagira iki gukeka
ndakekeranya n'umwansi wo kwizera kwacu. Bimenye kandi wongere ubimenye, kandi wongere ubimenye. Niba kubaza ngo usigure ati nta siguro mfise, ariko icyo nzi ni kimwe, nuko Imana yashoboye kubikora, nuko Imana afise uko ishobora kubigenza, nuko Imana ishobora kugira uko ngene ibigenjeje. Ntumbaze, ariko ndazi ko ibishoboye. Amenya neza adakekeranya yuko ico yasezeranye, apana umuntu, Imana igize iki ishobora kugikora. Ico yasezeranye ishobora kugikora, irashoboye kugira iki kugikora. She staggered not, shigeza nyiganyiga, no, aremeshwa cyane n'ukwizera kuturemesha. God is able to do just what he said he will do. He's gonna fulfill every promise to you. Don't give up on God, 'cause he won't give up on you. He's able. Il fera, il fera, il fera, il fera. Azobikora. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira tous ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonne. Il fait pan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 a. Yeah, yeah. Reka ndabareke mwe murashaka kugira batanguye guhagarara hariya. Mbwa wumviriza nabwira ikintu kimwe. Imana izosezera abasavi bayo amahoro.